yo kimbirigiti reka dutangure ku mpande twa kimbirigiti kimbirigiti ubwa mbere n'ikirega kone kukwendile ugiye he n'ibindi ngo bishobora kugerageza ngo bimenya natenda buno batubwiye ko atamunyamahanga arekuriwe kubona iyo mana yabo agasoresore gucyanye akantu k'agasoresore kagiye kuri karavugana n'umukobwa kumva karyohewe gaca gashira amaboko mu ibutura kuko nta pantaro zariho Nzeye Kasave nyaririmba ivuga ngo usalam keke keke aho karirimbo rero wewe ntakuze twebwe rero yagiye twari tukiri bato je nari icyo gihe baririmba izo ndirimbo nari umwana rero twari mu batubuze tugaca tugira twaririmba mu ibarabara ngo usana umukeke ko keke hama rero hari utundi duhungu rero twapanga rero groupe zibiri akandi nakwe twebwe twageneye twera twatambere dutambere imbere gucyanye tugiye kwitaganyika ngo sana umukeke keke agacaza ubundi nabwo gaca buza musana gahuzo hozo nizo ndirimbo ntazuzi umehomba sana warahomvye yesa ije ndiko nakubwiye kandi wewe ntavyo ruzi bukwirikira uzozura aho uzoburi hose uzozura nkurikira ndagushimiye. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend d'où vous êtes. Nizera ko meze neza aho muri hose. Ni sawa? Yego, je ni sawa. Nene ko ngira ngo uriko urabwira abandi. Ndabaramukije rero abakunzi ba Yaga TV, nizera ko meze neza uri hano mu Burundi canke uri hanze, nizera ko meze neza aho uri hose. Mwibuka kuza murashimira Imana uko biba bimeze kose. Ni na merveille uno munsi ndi kumwe na bidonore ivyo nibuka bike cyane gose ni chiba ngo kolomboka chimpunga kambebe kambuze kamberembele uringa nkoyo Ibakasi Rubambila Yusufu Salomu Jibril Banzubaze Machance Maresha toujours fois 10 Elias Mukulukulu urakoze ega yembutse nibyo turiho n'ubwo bisanzwe ayo mazina mu kuyavuga ndahumiriza kuko nishi yenda vuze nkano yemfiye amazi meje araguruka kagenda ariho amwe nahawe na sokuru ariho na data ndabana data batisimu kuko ari umuntu wese agira base batatu barubizi yebuteze wewe na wewe ufise urafise ufise ba ntuze ba nyoko batatu banyoko wawe batatu hariho mama wawe yakuvyaye hakaba na nyoko wibatisimu ibyo nane ntuvyembe jenzi nabandi bantu gomba uvuge tariko jurana uwa gatatu nowa uwa gatatu reka mwaramutse Maria wuzuye inema mukaba muri kumwe urahezaga imandi bagore bose numane nda yawe yeza arahezagiwe Maria mwirandanye na w'Imana udasabire twega bononyi ubu musi tuzopfa amen ujya nawe rero umwambaza nkande nka nyoko urumva rero cyo abanyoko batatu jewe rero nanje mfise ba data batatu hariho data wa twese bo mu ijuru uyo ni umwe nawe yo ni urimwo nawe ni so hanyuma agacaba data yamvyaye ariwe duhamagara dawe ariwe tuvuga ngo papa bavyumva hakaba ari na papa wibatisimu gusa rero umwe afise izina ryiwe Rudeni papa ndagukeneye papa twovugana papa ndashonje afise rimwe ariko ndavuga ngo ni papa wibatisimu afise abiri hagacaba na data wa twese ni batatu rero umuntu wese atazo kugira rero wewe nawe urabafisabo ntuze wirengagize kuko niho hashitse umwe akitaba Imana mugari utitaba Imana
ni dawa twese mwijo ego niyo guteye imana gute kandi usanzwe imana yamaho kuko bavuga ngo uhoraho mana yo mwijuru yamyeho gushika n'ubu yaramyeho. Ego merci beaucoup. Anyways numva no kwakira nkuko nakira abandi bose baba bacenga kuri Yaganaho TV nkabaha icaye cyangwa umushusho uruco ucaguye iki icaye n'umushusho turabe umushusho no w'abana cyayi giturira mu muhogo ndashara uraba kantu nyene wumva jewe makaruwa yari wumva akaruwa mu gatondo hajye mu gatondo wowe uzindukanwa royal ariho restaurant mu Kanyosha yitwa restaurant hakora mu nda batanga royal mu gatondo rero utangwe ugashiramo akantu ni sawa mugabo ntubimboregwa oya murenze zibiri cyangwa zitatu hajye uri kuri iyo nona so ni kamwe gusa ndahitamo ndaguhitiramo cyo ndaguha no munsi mu cayi turafise ikibazo kimwe yego cyane uri umukomedi yego bakubwiye wandike komedi ku buzima bwawe nihe titre woyihe komedi yawe wovugamo ibiki ya Nina umbwiye guco no guha nka titre zirenga nk'ijana ubuzima bwawe ni komedi bwose yego ndakuganda reka naguha akarero gatoya narabaye Burega narabonye ikintu bita imana y'abarega bita Kimbirigiti icyo ni cyambere iyo mana Kimbirigiti bisigura iki mbere ndabikuganirira wambaje iki cyanza kwitoreramo ico tubwiye yego jewe narakoze narafunguye ibintu bitandukanye muri Kongo yego nivya jewe muri Kongo niho nafunguriye ingona cita ingona ahubwo bajya imvubu jewe bavuze nabishasha reka nakubwira ivy'iwanje nakubwiye ko ariho nafunguriye ingona uvuga ko mu Burundi sinabwigire fungura ingona ariko muri Kongo nayifunguye ahantu Ibubembe ingona ngiyo ni inkuru ndende cyane kandi iryoshye imeze neza hera ku imana iyo Kimbirigiti reka dutangure ku mana yitwa Kimbirigiti Kimbirigiti ubwa mbere ni kirega bavyumva gisigura ngo nyine ubushobozi nyine mjiza nyine bitangaza uhoraho ni ijambo nk'iryo kuko iyo Kimbirigiti ni imana y'abarega kwanza mbere ndamutse abarega gatonya kugira ntazova bagira ngo ndiko ndababerisha sinashitseyo barega samba winyo samba winyo misago mikizi buni bwabakengela buni mwatenda natenda busoga tusubire mu byambaje gato byo bisigura ikino twega tutarabarega samba winyo ndabaramukije canke mwaramutse samba molo ni ngono vuga ati yambu muyomba yego hakabana navuze kane na buni bwabakengela muyumvira gute bwani kengela busoga cyo niyumvira neza yego cyane nibyo byose bamenyeye warabaye narabaye kweri igihe kitari gito nibaza nk'umwaka sinkekeranye umwaka warakwiye ari yo ndi kandi yarinze mva y'abantu benshi bazi ko ndumurega yego basi ubu cyaraheze nagisogotora neza cyane gose kirega narakivuga kabisa yego kone kukwendile ugiye he n'ibindi ngo bishobora kugerageza ngo bimenya natenda buno mvuze ngo ndavyumva reka rero tugaruke ku mana rero butera inkuru rero y'Imana Imana yita Kimbirigiti Imana yitwa Kimbirigiti ntavyo tuza kuvuga byose no munsi ngo tubimare kuko ni byinshi
nzogaruka ubundi munsi kubera gashaya ibintu nabaye mu mwaka wose nava nabidondagura ku munsi ubundi bishobora gusa nagira nakubwira hari burega n'abakobwa beza beza nka wewe bafite inzobe nka wewe taweza hanyuma rero niho twashikayo dushitseyo batubwiye bati kimbira igiti uno munsi araza kuza wari ukiri mushasha ari nk'imushasha aho rero dushika mu quartier hariya anyi bakoresha ijambo kwanza bita ama village village nkuko twe tuvuga tingiye mu buyenzi babona mu buyenzi ko tuvuga ni zone ubu bo si zone bona ama village kuko zone yabo ushobora gusanga nka zone Uvira yoba ingana ngira na n'intara yose ya Bujumbura ari zone gusa kuko region Sud Kivu iruta Uburundi inshuro 11 region rero ni province cyawibaza rero ikintu kiruta Uburundi inshuro 11 zone nayo mbikingana gute izone rero mvangire hakakungana n'Uburundi bwose nuko rero dushitseho aho hantu uburega hatwashikiye ahantu bita Wariyanga aho niho rero je natagushika ubwambere iyo quartier yitwa Wariyanga aho Wariyanga rero niyo dushitse baratubwira bati leo Mungu atakuya naniraza bari bafite imisi imana inzirako iratanga program iratanga program iravuga ati imana yabo ibifise abo bita abasultani abasultani rero niyo bita mukubo wa mungini rero ni umukuru nkuko twovuga chef de quartier cha chef de zone iyo mana ni icyako niwe icyako reka nagusubiremo Wariyanga irafise uhatwara rero n'abandi batwara hitwa Mukumbi n'ahandi batwara ahandi hitwa Ntobwe n'amazina menshi cyane abo bantu barafise umunsi bagenda gutorera ko amategeko ku mana yabo barafise umunsi bagira ko nka kujya anye ubu mu Burundi basekiteri bose n'abashef de zone umunsi wa mbere uba babaje mu komine none ariko rero iyo mana irabaho iraboneka yabitabaho ni nk'umuntu basi ndabikuganiriye yego cyane rero bagiyeyo yababwira ati kuwa mbere pariza cyati kwa kabiri cyangwa kwa gatatu kwa kane kwa gatanu nzoza kubatemberera nuko mvuga iki rero nzogendera Kanyosha mvuye mu Kanyosha nzoca nca ku Musaga mvuye ku Musaga nzoca nca mu Bwiza mvuye mu Bwiza nzoca nca mu Buyenzi mvuye aho nzoca nca muri quartier Asiatique nzova muri Asiatique mu Kinindo mvuye mu Kinindo mu Kibenga mvuye mu Kibenga mu Gisyo mvuye mu Gisyo mu Ruziba nzoca mpeza nuko nyene ayo majwi bayakira uko rero umunsi wo kuza ije umunsi izozira kugambere wewe utegura indya zose ufise ahiwawe utwara nta uterereza umuntu wese ategura ivyo arima iwe ivyo abantu atwara barima nimba rero barima ibiyoba bakarima ubushaza bakarima mvuze ibiyoba ari abatovyumva ivyema nimba urima ubushaza nimba urima imyungu nimba urima irengarenga nimba iwawe barima imyumbati iryoshe nimba hariho iyirura nimba hariho ubududu bita ikirobeke ariyo myumbati bandi bakavitabona ikivunde
Mnewe nakanya ko kubabwira burya benshi bavuga ko ari kivunde ariko sivyo. Ikivunde ni jambo risigura kuvunda. Navyo ibyo ni ibintu rero ababo benshi dukoresha tuvuga ngo bajya bajya ikivunde ngo abana bakajya inyange. Burya ni inyange ntibishobora kuba inyange itavundizwe. Ikivunde ni ikintu cyavunze ako karagaciyemo. Rero wewe tugere ukabwira abantu bawe ukabwira uti kuwa kane Mani zoza baca bateka ubushaza bya bindi barima ibyo bakabikaranga bakongera bakabiteka n'amashishwa bakabiteka bitonoye bagaca basonga ubugari bwa bundi bwa cya kivunde twavuga aricyo kirobeke ya nyange nimba hari ibitoke baca bateka ibitoke ibindi bakazana imihwi byose bagashiraho bashira he kwikoma baca rero bategura ikintu bagaca bubaka ikintu twokwita turbine. Iyo turbine rero ni nkono mose tuva sare kera twavuga turbine kubera bakoresha ibihunda canke ibiboba arivyo bita abandi bakavyita mangarara aho ni mu ntara zitandukanye hari ya mu ntara ya Rumonge na Ntuze na Makamba. Rero barashubaka neza bagaca bategura intebe nziza y'umwami n'abantu nagenda kubwire ko abarega n'abantu bafise intebe nziza cyane. Izo ntebe nibo bazijisha mu biti mu kintu bita urugage wenda nzi ko ataguze urugage rero je naruboneye muri Kongo mugabo nari nzi historique rugage nitubwira urugage nigo abakoroni bakubitisha basokuru. Rero numva ko ngo babukubita urugage nigo rero bakubitisha basokuru abakoroni ni kimoko nico bateriko wakoze cyane. Urugage rero nagiye kurubona rero iburega. Urugage ni ikintu cyo kigozi kiba kirekire kirashobora kuva nk'ibujumbura kigashika nko mu Buyenzi cyangwa mu Kamenge kirandarara hejuru ku biti kirandagata kaca kikiri dushami twinshi cyane ku buryo ako kame kaduze kadogiye hajya haho isoko nkuru ya Bujumbura kamwe kashaka kuvyara abana bazoja kumusaga kakavyara abandi baje mu Kanyosha kakavyara abandi bagira gute. Rero bagenda rero bakata rero amashami iyo bakura ko rero ibyo baje gukoresha intebe bagaca bagenda rero bagakorera intebe nziza cyane bafise ibiti byiza ibiti bikomeye cyane igiti ushobora kuzinga uko ushatse ntikivunike. Nivyo rero bakora muri izo ntebe bagaca bibohesha izo ingagi rero bagaca bagenda barazinunyuranya ico bita mu Kirundi ciza gusuka. Buryo bari kora gusuka imishatsi yawe mu Kirundi ciza no kunyuranya bagenda banyuranya batora kabakinjiza mu kandi guca niko gusuka. Nizo ngage rero barazisuka bagashashishira rero kuri izo ntebe bagashakora intebe nziza. Iyo ntebe rero nta wundi muntu ayicarako atari kimbira igiti wenyene. Numva shaka kumenya rero kimbira. Uyo rero kimbira igiti rero katumuje ko rero agacaza rero n'umuntu kwanza niki kimbira igiti umunsi ya mbere duhere ku munsi wa mbere dushitse wari yanga ntacyo nigeze mbona kuko twese yagiye kutunyegeza kubera batubwiye ko atamunyamahanga arekuriwe kubona iyo mana yabo. Twese twanyegeye mu mazu. Icyo twabonye rero ni ngiki twumva ijwi ngiwe uzamva rigira ngo iryo jwi rero kubera bari mu ijoro kiza mu ijoro kiza ku murango ni shetani kubisa no muzimu w'abarega umuzimu uko babivuga by'ukuri bo maze iminsi uraza umuntu umumenyeranye murayaga byinshi muca muvamo mbere mukavukana ni umuzimu bwa umuzimu ntawe uzigera ubona nisho gituma rero hitamo kuza mu ijoro hamarajya ibyo bintu mwamuteye ndabikuganira inshuti yanje
rero aje mwe mwari mwinyegeje twari twinyegeje dufate nizere ko mukamenge wahazi rero azananye mu Gihosha hariho abantu bamuherekeza bava inyuma bo muri Gihosha abo bantu bo muri Gihosha ntibigera bamuramutsa ngo bamukore mu minwe babona urubeya gusa urubeya nukuvuga urubeya ruzavuga ngo rukanipuka cyane urubeya ruteye ubwoba ku buryo ugumye hagufi ushobora kuvuga ati ntigwashikira ndasha ruvuga ngo urubeya sinzi ukuntu gusa babona ko ari umuntu ko ari n'urubeya gusa baherekeza urubeya muri urwo rubeya rero niyo hava iryo jwi avugiye rero mu Kabezi wewe uri hajya haho isoko nkura Bujumbura urabyumva ubonye urwo rubeya ni ukuvuga ko Kimbirigiti abagushikiriye mu nyuma rero akaza ashitse hajya ku Nyabagere tugerutse Nyabagere abamukuye mu Gihosha bose baca bakata baca basubira inyuma amukamenge bakaca bamwakira abamukamenge bagaca bamwakira kandi abo mukamenge ntibigera bahwana nawe ngo bahwana amaso mu yandi bamubona ariko araza uravyumva mu nyuma baza kwiroturuva ari nyuma mu mugongo wabo mu mugongo niyabari ntimwigera muhwana guca anye kujyanye imodoka zihwana ngo bibi cyangwa amataxi bambe amamoto cyangwa oya eka ndakubaza umbwiye ko uko babona urubeya bose babona urubeya bavuye mu Gihosha babona urubeya imbere yabo nawe uvuye mu Kamenge nawe ubona urubeya imbere yabo abari hagati na hagati yanyu uravyumva mugabo mwebwe mwavuye mu Gihosha natwe twavuye mu Kamenge turaza guhwana turamukanye urumva ariko ntaza kuducamwo ngo arengane gutya mugize rero ngo muhindukire gutya muca musanga ari nyuma yanyu mwebwe mugacana rero muhindukira mugaca mumukurikira ça c'est pas vrai aha iyo ni inkuru y'imvaho yo bita ukuri bandanye amaze rero kuba ari imbere rero hariya muca mumukurikira kandi mwese baba bafise ingoma bavuza sabo bamuherekeje baba bafise ingoma si mwebwe mwagiye kumutegera muba mufise ingoma mugenda muravuza mugiye kumutegera mugenda muravuga muvuza ingoma amaze kubarengana muca muhindukira kandi muvuza ingoma munindirimbo mugabo kuja kumutegera mugenda muvuga indirimbo zemeza ko mugiye gutegera Kimbirigiti hari indirimbo zahize mugenewe hari indirimbo zazimugenewe urazizi turashobora gucisha ko gato maze y'iminsi ariko ndiko navuganira uwo munsi uyo munsi ivyo numvise ivyo nyene gusa bagaca baza rero baravuza ingoma n'induru nyinshi cyane banezerewe ko bamwakiriye ashika yinjira aho hantu bamuteguriye aho hantu rero bamuteguriye hari igihe ashika kuri iyo ntebe ari mbeba wa muriro ntusa kubona indani muri ya salle de reception wa muriro ntusa kubona ashitse muri salle akaca bimbeba ahinduka ipanya canke agahinduka akandi gakoko kagoma kumera nk'inkende niko kicara muri iyo ntebe kajya rero umuhwi kashaka gutora umuhwi umwe kakajya cyangike nagerenda kugerera ibikomeye cyane rero tugeze ahakomeye rero ntashitse indani aca atangura kudondagura abantu bagiye kumusaba kuvyara abahungu abagiye kumusaba kuvyara amahasa abagiye kumusaba ko yobo kwimbura barimye
kila muntu wese icyo agiye gusaba aronkera inyishu ngaho. niya mbere biri kiravuga cyane ijwi baca batakumva ijwi rero rikavugira iyo muri iyo sare yose no hanze sebyo twari turi tukabyumva. avuga kandi igiswahili akavuga ikirega ya muntu. ijwi n'umuntu mugabo twanze tuvuye tutagira amahirwe yo kubona kimbira igiti. oya ko bamwara abanyamahanga ko twari abanyamahanga. mugabo cyo nagana kubwire cyoco tuvuye aho kwaje nani maze kumenya ikirega tukigigwa imbere nigize umureka. siningiye mugabo rero indani aho bakirira kimbira igiti muri ariko araza jewe nabyo nabibonye. ubonye wamuriro jewe narawubonye kwinjira indani yo ntinjiye ntabwo wagize ntabwo banambaragize kuko n'abantu baje kubitegera byarumo baje kumutegera barabantu byari bisanzwe kuri we. yebo gusa nibaza ko hagenda abantu bakuze abana batagenda. uvuze ukuri hariho imyaka utagerayo utarambara wese impuzu ntihajya kumutegera. mugabo mu birori kumutambira baratamba ariko baja kumutegera n'abantu b'abamama bakuze abapapa bakuze nta bana nta misore baja kumutegera. bo baja mu birori bamwakira hariya biga n'umwami akomeye cyane kuri bo. yaza nka kangahe mu mwaka bivana n'abatwara aho hantu nibo bagenda kumusaba. reka batware barashikayo abagore bakeneye ivyara barajayo yaba mipoli barafise ahantu bateguye barafise ahantu haba ahantu haba mwipoli bamusanga niho agirira n'ibintu bita circoncision mu rurimi rw'igifaransa. abana bato bose nibo basiramura mu Kirundi. iyo ni true story. nta mwana n'umwe w'uburega uzosanga adakase kandi nibo babibagirira wenyine. none gashaka ataboneka basanuka kavuyeko basaka kavuye kajya gakoba kajya gasato ko hejuru. wowe uragenda ukicara gusa wewe uratwara umwana wawe niwe ugenda umutwaye umwana. abana barabatwara bagaca babasasira ikirago ngaho bakicarako bicayeko bumva aca babwira ati ndahijije ugiye kuraba usanga kavuyeko agaca bashyirako utuntu tw'utuntuze bose abashaka utuntu bose igazi urabizi bigaze. hari utuntu rero mu Kirundi rero tungora kuvuga sinzi canke no mu Giswahili ntatwanzi nava mbesha. hari utuntu bakura ku kibobo baharura gucya utwo tuntu tukamera nk'utwoya. umunsi twasuye kubona nzo tukwereka tukwereke n'abandi utwo tuntu rero nitwo uca usanga yometseko ku gapipi k'umwana wese w'umuhungu gusa two tuntu turiko nta muntu n'umwe adushirako nta n'umwe adukurako. baratugumana ibivyo abo bana baratugumana gushika kize niko kikorora konyene. n'ibintu bisiga ubwenge uriko uravyumviza ukuntu ivyo bintu bimeze. ibyo sivyo zo kuronderera n'ivyaba ngombwa. twigeze kuba afise umurega twigeze kuba tuyaga mu minsi yahera hamwe vyoramuka bikunze usanga tukabonana mukuzanira atakiganze oya ntakireguzi mugabo tuzoyaga bukebuke akubwire umurega wa vrai. hariho n'abarega kandi ivyo bintu bavyumva nabone ku matwi batarabibona none nk'umurega yavukiye mu bwiza ivyo arabizi. umurega yavukiye mu Kamenge arabizi. yavukiye mu Buyenzi ivyo arabizi. avyumva gutyo kuko nawe uriko uravyumva. mugabo umurega wa vrai ivyo arabizi uko kuntu bakatwa. none ivyo ni guhera kera cyane umwana yabo yamye nubiracabaho nubiriho n'uyu mwana yacariho ahantu rero nibaza ko atari civilize na gato
ntiyari sibiriza nta bitaro bihari jewe narabayeyo narahabonye baracakoresha vya bindi byo gukaba warugiye kugiriki byo gukaba imveye warugiye kugiriki nagiyeyo cyagiye cy'amagume kino najeyo sibazano na 495 kino nagiyeyo agasoresore gucyane akantu agasoresore kagiye kurike heko kavugana n'umukobwa kumva karyohewe gaca gashira amaboko mwibutura kuko nta pantaro zanyu ashishira amaboko mwibutura kugira ngo umwereke yuko uhambaye utunze kabisa hamwe nayaga nawe TV ubwenge niwo mutima ubwenge niwo mutima